ndumiwe kono ubwenge bw'umuntu mwache kubirana suku cyane n'ukuri yaraguhaye umuta pani vya brage Kenya yaragukoreye gusa nawe nzi kudaka kukaza topfa gukorera je nawe tugiye kuvyimarira nico kitarero sitaki kamera ona navyo babonye ngo mutama bari sindamuhevye agiyamo ibintu vyanje cyambere waratubwiye akazidani ngo afise abana 19 harimwe abiwe bangahe harimwe kaje nugumundu ugako yo mai we bobo ingo bobo bakuze ngishimede bana kino kirori umuvuga ko bwana nakanda yambaye amina bisema kia Mungu mina bafata nivyoherera ngaho urabona ivyo bintu mwehaye none mwiruka nkande utagiye tuvuga ibyo twariko turavugana hero bakuze ngishimede muramushyira mu bivanye na umuherereye kuri mikoro ngishimede mukwe na message ngishimede mu bisanzwe inyuma ya kamera kwenda Bobo Vanchi no kamera mana ivyo turamoneza akabikora bigashimwa kuri buri kintu cyose akora image zimeze neza akora image zigashimwa murazi ko ibintu byo kumutwareza bimeze neza buri muntu wese hari hose kuba ari kuri idere kamana bahezagira bari nyuma ya ide namwe mwese imana ibahezagira cyane kuba rose byafungura wabibuze wese reka abandanya bakumwe natwe tubonezeranwe natwe fise surprise cyane ico no kwita umuvumburo ngiye gukora ahantu ayo makuru ntagomba kubakiretse dushitse yo mbona ndabereka ayo makuru yariyo nuko bimeze nta birebire areka tugende dushobore gushika twibonere vyose uko vyifashe uko bimeze areka ayo makuru nabaze ko ameze neza byo mwari mubaza ko atari byo no musi bigiye kubona byo mwari muzi ko atari byo uno musi bigiye kubonekana nk'ukuri kwavyo canye uko vyifashe bakumwe nanje kugira ngo tube kumwe natwe turabandanye tugenda turabuko vyifashe bakoze nk'ishu media bakumwe nanje tubandanye tugenda turabuko vyifashe uko bimeze nuko bitari amakuru uko yifashe nuko atifashe uko bimeze bakoze nk'ishu media ndazi ko mumeze neza mukuwe neza ko bisilamu mwazo cyo mufungura heza gigwa cyane nababuze namwe mwihangane imana ibaje imbere cyane je wako narose uwo hafi twashobora kugasangira nibaze kumutegana mwisho ntimwibagire ko na mayeri aguhaye afise ngorane yaragize isanganya arababara cyane ariko ubarayanyene biriko biraza bukebuke gusa kuri wewe ufise umutima wo gufasha reka ufashe uko nawe uzofashwa tabara uko nawe uzotabagwa ukora neza uko nawe uzoyikorerwa nkuko bisanzwe abakunze nk'ishimede maze kubimeze neza ngira ndabera cya kintu cyazangurube zanahise no musi ni kurayide ndashitse ndabe ko zangurube ariho zikiri canye ko yazigurishije niho camenya ukuri kwanyako canye kukutariko ayo makuru ndifuza kuyamenya bre fresh sana uko ameze nuko atameze kunyine dushobore kumenya ukuri kwahavyo nuko bitameze bakunze nk'ishimede nibaze ko ibintu bimeze neza cyane ibintu vyifasha neza cyane reka tubandanye turabe uko bimeze n'umuvumburo ntabwo ari integuro yavyo reka tugende ndabona kumenga turahashitse ingurube ndabona kumenga niho zikiri mbega izo ngurube nizi wabo canke sizi wabo niza nice canke siza nice iriyo nayibonye imwe man nayibonye yimwe reka tugende turabe dushobore kumenya uko bimeze nuko bitameze mani uri kwamera he wabizimica reka tugende turabe ndabona ko nabantu bakurikiranye ariko reka tugende turabe uko bimeze nuko bitameze bakuze nk'ishu media mbona umenga ni birefu cyane mbona umenga ni bikomeye cyane reka turabe uko vyifashe turabashitsemwo aho bari naho batari reka dushike turabe uvuro petufere kubita kamera hariya turabe tumenye ukuri uko kubimeze bakoze nk'ishumede nibaze ko umuti ari umuti Banderas unamwona fresh sikwasa ibitugani ibi vraiment abakoze nk'ishumede nibaze ko murabona ko ibintu ari umuti cyane dada sutwa izi meta zote tanambari zo mukuzimu okay nice habari zako assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lakini yo salamu yako uhora uyumviriza neza ko uvugamo amakosa ndayivuga neza tanzigire mwumviriza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni walehma basi reka iyo umuntu avuze insema kuje ucuri umaramaza aho nyene direct urashobora no gufata ibanga hama wayigize nka obligatoire dori iyi picha ndakisa iyi picha ni ya wapi dada sutwa busutwa bako munakuwa hovyo busutwa bako jantera twita pisine dori iyo picha nda nyakubahwa ndabona mukije amahoro y'Imana bane nawe sawa
meze neza Ça va? Gentil VIP fresh barisa sunana kama ni fresh kandi wewe barisa masiku ukubita mubito wanshobora bebe wewe mutana bakiana ni vuruga sana sije usinitangaje wote na bakiana ni kutana Ndababwire Pepeti Ndagwa magenga umuntu yampamagaye jewe nizanye cenye n'ubwanje ikinzanye nuko uyu muntu ari umwasi w'urukundo rwanyu nice ni umwasi w'urukundo rwanyu nice ni umwasi w'urukundo rwanyu aguruka manufate bose oya no nice ni umwasi w'urukundo rwanyu no only no wenyemera nkavuga impamvu ari umwasi w'urukundo rwanyu nice why wewe utezwa kuba umwasi w'urukundo rwacu ni nk'umuntu umwasi wayo nako ticaranye kandi Yesu ngoja Yesu mukumwica baramuhaya kabiri ngoja nikoneshe waswahili wanasemaga hivi kanao lakini haujui tabia zao. Leo unaweza kuonekana umekaa na sisi umeenjoy kumbe wewe ni sutwa kweli. Kwanza reka ndabahinduke na mwigeni hiza microphone nakuduhinda manze meze ndaguha nugire kibazo ndaguha kweli kujita data sutwa kweli jina lako linakustahili liragukwiye iryo zina rya data sutwa kuko wewe je ne comprends rien c'est pourquoi uvuze ngo numwazi ikintu cambere cyo no kubwire nyamba hari umuntu agwanya urukundo rwanyu ni nice data sutu nguyu ngaho hiza microphone makubanda singe hala abakoze yishimira kura muri bire baramute cyangwa bwakeye guys banda ndende ndabivuge je numiwe ba telefone nga hanze sanga Gentil yatishonesheje muzo dusa Gentil wowe niwambwiye ati ngo muhebe mutamabaze ngo uwo yambwiye uri umutama ngo ufise ubwingo batabanye kundana na wewe ngo uzochimusazisha kiri ngaho nyene ntiyiyeze imbere yanyu reka manze mvuge bijya bavuze ikigano caragiye ku mugaragaro narabibonye Jesse nakabati mu buzima kuri ushaka kubaza basi mureke gukandisha nanje mande nondere gwanje ivyo gusa Gentil wewe reka kuzura uragwa hasi ucugaruka wavuze ko banderasi ngo numuta kandi abwati ngo urafise imvi ngaha mu muto niwe abimbariye muzochumugira umutama navyo wavuze boreka je ndivugira ivyanje sanga bariko murasoma ngenda bizigamo wamuzaje n'urusutwa nta bindi kandi ubwo rumogisi ugaye uragukoresha amakosa ubwo numvise ko afise neza n'amabere raba yamaze ku kirazira kubwira umuntu kwa nk'urumogi utararumugurira nawe bwo buryo dasutwa bwawe ubuje ne hari nice tuheshimiane hapana sisi tumeshikana ngoja kwa natubwira ukuri ngoja wewe nje unakuja wewe nje unatutafuta ama tulikuja kwako ama kushonesha ibisa isa signifiki mupitani urukundo sawa sorry ahubwo ni wewe sorry ego imuzu sinzi ko baragize commande ya wenyene sawa urumva uko nta muntu ashaka kwambara impuzu yisa sofu jewe gusa ego afushe mzima leo ni kula iduna nasi urumogenzi agira batwicarane sikuzalilisha kawaida napendeza sio sasa waanze kusema hivyo sikizani kwambie mimi niko naongea na watu kama mnataka tuzungumze munipatie muda mwache kunivunja masikio asikipinda ukionaga kukunyisha mtara anakuwa sema muhe makamotokiwe wewe kandi abivuge uyabaze muhakamotokiwe ibira mahera yaguhaye yose ubure muri kumwenga mko angalia moto njoile kure angalia wayimuha mimi sina tatizo na pikipiki ivyo rero mutugira tubate Gentil murafikira je mwamwiva ko omberiza rinde ndakubwire ndibaza uravye imfunguzo je mfise ngaha ama Porsche urabe ko harimo imfunguzo z'ipikipiki gusa sawa urafise inzinde reka nabereka bataraye suba ntabwo ari z'ipikipiki gusa okay ndarutora tugukunda kwemera wewe uru nugu imodoka iyi ni imodoka nuvugiye afite agapikipiki bakagwe baca bakangabira ubunyene urumva uru nugu imodoka uru nugu akada ni pikipiki wabenda igwe hapana baby yao unakula wasikiliza sija kama wakaniro wako leo kuvuga ubwire ora kwereke ababose ndabizi n'abansi bacu kandi uyu nawe nimba yicaye ngaha ibyo ndabizi ko atadukunda uravyumva nyimbibi bariko barabivugiraga kugira nyene kwa nini ni jalousie ona wewe nice si wewe kama ndo nani mimi swing mwana w'Imana ko kari akumva okay ushaka kube dezaccompagner biragusha urumva ariko nashaka kubwire yuko Gentil vuga ibyo uvuze
Baby sinajua kama mimi nakupenda. Mimi naweza fanya wewe ujinga wa hivi. Noni moto uraikeneye na ukeneye. Baby mimi hapana sitaki. Okay, attendez d'abord. Attendez. Laisse-moi. Attendez. Ndakubaze. Amafaranga urakeneye na ukeneye. Hapana. Sawa. Njendo moto no. Mimi niache sasa sitaki watu kufunga. Mimi sitaki watu kufunga niache. Kandi si trashwana kuraga makamera. Wait. Trashwana. Encore une fois. Jewe unyemera nkande. Bebe jenda kwemera nk'umugabo wanje. Apana. Je nuko muravuga, je navyarambwira. Ndibaza imisi tumaranye. Nabyo bigande mwara yabigize n'uyu nice imisi jo batadijua. Mini atani kwambie ntigizo kwemera ibyo yavuze. Kuko mukoga imisi 3 arambira ngo nze ndaburusaku nazi no kuri report kiganze ndabirabe. Avuga ntadashaka kuza gutana nawe umusaza ufise ubwenge bushaje uzomusazisha abe mukecuru. Wishakira abandi wandi. Reka renda babwira. Yo, ahubwo swing. Ugira uze no kudera imbere y'umugabo wanje. Arikaha. Urabuze ko umugabo wawe. Yo. Wewe chanti uzofanya kare. Uri menyo Reka ndababwira ikintu kimwe. Oya mbisa. Abakobwa bafisaho nabagaze uhagarame nguratambikije sindabikunda. Nindi. Umwambie singukunda na kesi ubunaho aje kwa mutamba. Jewe miso sinababwiye je kuna shaka uje wandika ndishire kumugara. Bebe shakurabe. Ndabimubwira uko bimbare yo vyose kudene. Ego ukaruzana n'icemezo. Nzana uje wonyerwa wiyandikiye. Audio. Sawa. Ibayizani. Mbona mwache umbea na usutwa. Reka bayizani audio. Mwache umbea na usutwa. Sawa? Uyu. Unanielewa? Nagenda babwize ukuri rero. Mimi sijui kama ni mapenzi mingi. Sinzi ko ari guparangana. Sinzi ko ari kugira iki. Uyu akunda ibi. Urabona ibi mudusanzemo? Ashaka ko twaba turi kumwe buri mwanya. Ariko akiwekanaje ko muraza akazi kiwanje. Hajya yambonye, hajya munye ninje nari ngiye gukora akazi ni umuntu ari ngiye kuvura. None mwe nibiki? Nukwezi kohera ndi kumwe n'umuntu uriko muvura umuntu mu nzimwe nyambara ibindi bintu by'amahoro none nasi yawusha umviza tampi pour vous uwemera utemera murajyo ara bakoze nk'ishu media jewe urusaku sinkunda mu izina rya Yesu mpuna ko barakatira muravyumva uko bimeze ntugurikira Janti wewe nyene ubwo waranyebwiriye ko mutama banderasi ugomba kumuheba ico ukeneye ngo abayeho kubwawe sinzi uko abayeho kubwawe uko bimeze ubu naho uramwihakanya Janti ejo nkazo gusanga n'undi muntu akesi cyane n'undi muntu haninze kuvuga uzofite fata mu gutura ubu uramwemeye imbere yacu sivyo uramwemeye imbere yacu nice muhakaniye ko mudakundanye wamuhevye ari umutama kwe kugira n'abatama wowe ngukira akajene ngura akantu nyene kagize nkuko ngo asumbwa n'imyaka ngo nakeza afite 170 ngahe ivyo navyivuze acha maneno bana acha kuchukishana mu akili tuvuze ko kijana ona asikia nice ruhusu twende tumustarehe ama ndababone ko uno musi mwasha bakwemeje sasa weye umumba wacu duhamagarara abantu bari baswiye je uno musi banyeretse bako basharamye anyereke yuko uno musi bagize imuzu mugo barakubita copyright ombiriza abantu bayinyisha media mukunda bayinyisha media nyamara inyisha media nyene sivyo nagana babwira ikintu kimwe uko bumva ombiriza reka garata fata ni gas ombiriza hariko mutari bwamenye rero nagenda babwire neza yuko sivyo abantu abakozi bayinyisha media ombiriza we nice ombiriza mureke je mvuge kwanza muko muraniburigira n'ubwenge sawa uyu akunda ko twamatumeze rero yambaze kuba tusari kumwe vraiment abana ya huku na gongana na ya huku binakuwa parangana sawa usione abifanye vya meshimama hivi sawa unaanza anacheka sometime anafurahi yani yumva kumenga ameze neza sawa ariko rero yaguhamagaye kugira ngo umenye neza yuko ujya musi yari yanyiketse ntiza abakoze nyinshi media hari n'amakuru yandi ariko ndarondera mvuga ati yuko uyu mudemu wawe uyu adafise ahahagaze atambikije menga sinzi bakunda na Kesdan wewe soon amaso je na uko I am Dada Suto from English Media. Wewe ntabwize ibintu byawe byose ndabishimbira ya mutama banderasi. Uzombona. Paka uoneka ujulikana. Nyoko. Sawa. Anyagirije iki? Wewe ani sikukwagiza wabivuze n'imbere ya kamera.
jewe kuri kamera navuze gute ntiwabimbaye abakoze cyo nabyo babonye ngo mutama marisi ndamuhebye agiyamo ibintu byanje cyambere waratubwiye akezidani ngo afite abana 19 harimo abiwe bangahe harimo kaje nugumundu ugako yo mai we bobo ingo bobo bakuze ngisho mede mwana kino kirori umuvuga ko bwana nakanda yambaye amina bisema kia Mungu mina bafata ntevyoherera ngaho urabona ivyo bintu mwehaye none mwiruka nkande utagiye tuvuga ibyo twariko turavugana Unana kubwire ze ona mwache janti namugiye gute none janti akezi dano namwihakanye karabaye imbere yuko bera muri acha kwambie mwache mureke konone ubwenge bw'umuntu mwache kubirana su janti ndukuri yaraguhaye umuta pani vya brage Kenya yaragukoreye gusa nawe nzi kudaka kukaza topfa gukorera je nawe tugiye kubyimarira nico kitari sitaki kamera ona